ugutabariza Kiyogera. Umuryango wa Ndayiragije Tarcisse benshi ku gatumba bazi ku izina ry'itazirano rya Kiyogera. Umuryango wiwe rero kino gihe uramutabariza ngo Kiyogera yari n'umukozi w'Imana mw'ishengero rya Église Évangélique Sans Frontières. Ngo Kiyogera yabuzwe irengero guhera ku munsi wa gatatu itariki 18 z'ukwezi kwa kane mu 2024. Ngo Kiyogera nta mugambwe yarimwo. Ngo bamuheruka avuga yuko ari Bujumbura, ico gihe telefone ziwe ntizasubiye gucamwo. Ngo Kiyogera rero yarasanzwe aba ku mutumba Buringa zone Muhuta. Bavuga yuko mu kibano yarabanye neza n'abandi, usivye ko hariho urubanza rwari rugeze mu bushikiranganji, vyumvikana ko rwari rugeze ku mushikiranganji w'ubutungane. Ngo abo baburana ni bene Mabati Silvestre. Ngo akaba yaburana avuga yuko bagomba kumunyaga itongo. Umuryango wa Kiyogera kino gihe usaba ko ubutungane bwobafasha kumenya aho wabo yobari. Ngo mu gihe hoba hari ico yagirizwa yoshigwa imbere y'ubutungane. Ngo ivyo vyoba ari vyiza cane. Barangiza basaba ko uwo mubona yohamagara kuri izi nimero mubona ngaha. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.